twabatumiye uno munsi ngo duhanahane ivyiyumviro ku kibazo cerekeye kurondoka ku rugero. Iyi nama iri mu rukurikirane rw'izindi twari tumaze gutunganya, aho twagize ibiganiro n'abarongoye abandi mu ntwaro, abatowe guserukira abandi, abajejwe amagara y'abantu, abamenyesha amakuru, urwaruka, abakenyezi b'imboneza, tutibagiye amashirahamwe atandukanye afasha guhimiriza kugira umurindi wo kurondoka ugabanuke. Aha mwese nta n'umwe atarajwe ishinga n'umuvuduko w'irondoka mu gihugu cacu. Twabatumiye rero mu ntumbero yo kubasaba intererano yanyu nk'uko mwama. Aha no kwibukanya gusa kuko musanzwe muri ku kivi co guhimiriza abarundi n'abarundikazi ngo bijukire bimwe biboneka kuvyara ku rugero. Harageze nihaba ahubwo hatarenze ko duhangana n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu. Mwese muzi ingaruka mbi zaryo ku magara y'abavyeyi n'ibibondo, ku miryango, igihugu n'iterambere rirama. Kuva na kera na rindi uruhara rwa mwebwe mwihebeye Imana mu iterambere ry'igihugu rwamye ari ntangere. Kubona rero mwitavye mungana gutya muri iyi nama, tukaba twaroze n'ab'icubahiro batandukanye, bubahwa abakozi b'Imana, n'ikimenyetso kigaragara ko mudahengeshanya gushigikira imigambi yose ya leta. Ikibazo c'irondoka ku rugero naco nyene kidasigaye inyuma. Itohoza ryabaye mu mwaka w'2016 ushira 2017 ku bijanye n'igwirirana ry'abantu n'amagara meza, ryarerekanye ko irondoka bijanye n'amagara meza ryateye intambwe ishimishije ugereranije n'iryo mu mwaka w'2010. Ndabahaye uturorero. Abakenyezi bubatse bari ku buryo bwo kuvyara ku rugero bavuye kuri 18% baja kuri 23%. Abibarukira mu mavuriro bavuye kuri 60% baja kuri 85%. Igitigiri c'abavyeyi bahitanwa n'imbanyi caragabanutse kiva ku bavyeyi 500 gishika ku 334 ku bana 100,000 bavutse bakomeye. Igitigiri c'abana bapfa batarakwiza imyaka 5 naco nyene caragabanutse kiva kuri 96 gishika kuri 78 fatiye ku bana 1,000 bavutse bakomeye. Ibi tubikesha bene gihugu bwabo bategereye inyigisho tudasiba kubashikiriza, nazo zigakomezwa kandi zigashigikirwa n'abari muri migwi yose gize ubuzima bw'igihugu, hagati yabo baremeshejwe na mwebwe bakozi b'Imana. Turashima cane ingene mwama mutanga impanuro, haba mu nyigisho muha imigwi itandukanye y'abene gihugu, canke mu nsiguro mutanga mu masengero canke mu misigiti ku kibazo nkoramutima nk'iki kijanye no kurondoka ku rugero. Ntitubideha kanatsinda nivyo mwibonera iminsi yose. Igwirirana ry'abantu mu gihugu cacu gifise amikoro muzi ni intambamyi y'umutekano n'iterambere. Kera nivyo abana baritunga, ariko ubu ubuvyaye benshi ni inkomoko y'umutekano muke mu miryango. Tutavuze imanza z'amatongo mwama mwumva hirya nino, aha abana bica abavyeyi, aho abavukana bica n'abapfa agatongo. Aha sindaharandira kuko ibimvuga si bitito, biba imisi yose mu mitumba, mu miryango, mu kibano.
Kugira tugabanye umurindi w'igwirirana ry'abantu, abahinga baraduhanura ko twokwijukira bimwe biboneka gukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero gushika ku 60%. Turavye iryo hangiro, dusabwe gukomeza inyigisho zo kujishura abenegihugu, kuko ibiharuro dufise vy'abakenyezi bitabira umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza ntiturashika ibice 40%. Tubasabe bubahwa muri ngaha ko twumva kumwe uwo mugambi wo kuvyara ku rugero, tubivuge tubisubire, si ugushaka kubuza abantu kurondoka, oya namba. Umuvyeyi avyaye ku rugero agira amagara meza, n'ibibondo yibarutse bikagira amagara meza, ndetse n'ubutunzi mu muryango bukisununura, kuko bose baronka akanya keza ko kwitaho ibikorwa vyoteza imbere urugo rwabo, maze n'iterambere ry'igihugu rikiyongera. Ikindi ndabasaba ko twumvikana, uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga si ubwo gukorora inda. Aho tuhategere, kuko dutegerezwa kubahiriza zina kiremwa muntu kuva kigisamwa. Burya buryo bubuza ahubwo ko isamwa riba. Dufashanye rero na mwebwe mwigisha uburyo kama aribwo bwitwa ngenzurabimenyetso, kandi dushigikiye ko bwigishwa rwose, kuko nabwo ko bukundiye natwe turabuhimiriza. Ndasavye rero ko dushira inguvu hamwe tugahimiriza umwe wese mu mabanga ajejwe, atawurengeye akarimbi uwundi, kugira imiryango yifatira ingingo zodushikana ku nyishirama, tukavyara bake dushoboye kurera, n'igihugu gishobora gutunganiriza. Intambamyi ziri mu gisata co kuvyara ku rugero zizokurwaho nuko twese tubihagurukiye, ata n'umwe avuyemwo, kuva ku bakuru gushika ku bato. Guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo bizoba uko twese abarundi tubishatse. Ntidusigane inkore ku maso, turacafise ibibazo dutegerezwa guhagurukira twese, kuko bibangamiye umugambi wo kuvyara ku rugero. Aha twovuga abagabo bamwe bamwe bigira basindabibazwa ku kibazo cyo gukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero, ati ivyo vyerekeye abakenyezi gusa, bakibagira ko kuvyara ari igikorwa ca babiri. Hari imico n'imigenzo bikibusha abantu, aho bakibona ko kuvyara abana benshi ari itunga. Inda z'indaro mu bakiri bato hamwe n'abigeme bubaka izabo hataragera. Uyu munsi twabahamagariye guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira dushobore guhangana n'iki kibazo c'igwirirana ry'abantu n'inzitizi zituma imiryango itijukira bimwe biboneka gukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero. Umwe wese aratumiriwe gutanga intererano yiwe kugira dushobore gushika kuri rya hangiro rya leta y'abana 3 ku mukenyezi mu mwaka wa 2025.